tuza kwerekeza ku mugabane wa Afrika inyuma yo gutahukana igikombe cha Ligue de la Confédération mu mugwi wa Renaissance Sportive. Uyu n'umunyekongo azwi nka Flora Ibenge yaciye mu mugwi wa AC Vita Club mu gisagara cha Kinshasa. Biriko biravugwa yuko ashobora kuba nasohoka muri uyo mugwi bivanye n'umusaruro atariko aratanga myiza mu ihiganwa rikuru. N'uwitwa Gaël Bigirimana ariko aravugwa mu mugwi wa Yanga mu gihugu ca Dar es Salaam. Hari amakuru ariko aravugwa kuri Saidoni Bazongiza yuko ashobora kwerekeza mu mugwi wa Simba. Ubona yuko tuza kugaruka mu mahiganwa ariko arabera ariko arahuza imigwi iserukira bihugu ari ku mugabane wa Afrika. Ku munsi w'ejo nijoro ritarayoroheye no navuga ni umugwi wa Super Falcons abana bigeme bo muri Nigeria basanzwe banafise n'ibikombe byinshi ku mugabane wa Afrika muri iryo higanwa, aho baje kuba banatangazwa no mu guserukira gihugu wa Afrika y'Epfo banyana ku bitsindo 2-0 ko ari Black FM. Dusamirana neza na neza mu gisagara ca Bujumbura. Turi ku munsi wa kabiri gekezo ya gatanu ukwezi kwindwi umwaka wa 2022 nkuko mwamaze kumva indanzi n'umwanya wanyu n'umwanya wacu wo kwirikana ikiganiro c'inkino kizwi nka Bingo Sport. Radio ni Black FM mushobora kudukurikirana bice ku mbuga ngurukana bumenyi kuri WhatsApp, kuri Facebook, kuri Twitter, kuri Instagram no kwandika gusa Black Media maze ugahabwa ikaze mu bwami bw'isamirizi Black Media kuri 94 n'ibice 9. Ijwi wamaze kugyumva ni kabonwa Maurice Momosha Dai Hapuk washaka wanyita Francisco. Ubona yuko ni kuri uno munsi tuza kuba tunaganira byinshi na cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho tuza kwinjira mu busesanguzi ku rukino rwa rubaye ku ntamba mu rugamba z'abigeme hariya muri Maroc. Unabona yuko rwa rugendo rutari ruborohereye na gato muri rino joro mu rukino rwabo rwa mbere banatakaza ibitsindo 4-2. Ni mu gihugu cy'u Burundi. Ubona yuko kuri uno munsi tuza kuba tunakugezaho ibiriko biravugwa muri championnat y'abana bakiri bato abakade. Tukugezeho ibyavuye mu nkino zo mu cicaro ca kane. Byumvikana neza yuko mu Burundi harayo n'ayandi menshi ariko aravugwa. Tuza kwerekeza ku mugabane wa Afrika inyuma yo gutahukana igikombe cha Ligue de la Confédération mu mugwi wa Renaissance Sportive. Uyu n'umunyekongo azwi nka Flora Ibenge yaciye mu mugwi wa AC Vita Club mu gisagara ca Kinshasa. Biriko biravugwa yuko ashobora kuba nasohoka muri uyo mugwi bivanye n'umusaruro atariko aratanga myiza mu ihiganwa rikuru. N'uwitwa Gaël Bigirimana ariko aravugwa mu mugwi wa Yanga mu gihugu ca Dar es Salaam. Hari amakuru ariko aravugwa kuri Saidoni Bazongiza yuko ashobora kwerekeza mu mugwi wa Simba. Ubona yuko tuza kugaruka mu mahiganwa ariko arabera ariko arahuza imigwi iserukira bihugu ari ku mugabane wa Afrika. Ku munsi w'ejo nijoro ritarayoroheye no navuga ni umugwi wa Super Falcons abana bigeme bo muri Nigeria basanzwe banafise n'ibikombe byinshi ku mugabane wa Afrika muri iryo higanwa, aho baje kuba banatangazwa no mu guserukira gihugu wa Afrika y'Epfo banyana ku bitsindo 2-0. Turagaruka neza na neza kubiriko biravugwa ku witwa Vahid unumenyereza w'umugwi wa Maroc ashobora kuba anasohoka muri uyo mugwi, aho ni nyuma yaho uwitwa Faouz asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Maroc atangaje neza na neza yuko uwitwa Hakim Ziyech ategezwa kuba ari kumwe n'umugwi serukira gihugu wa Maroc mu gikombe cy'isi yose cimirije mu gihugu ca Qatar. Aribyo n'ibindi byinshi ku mugabane wa Afrika. Turerekeza ku mugabane wa Buraya turabezi ibiriko biravugwa mu igura n'igurisho ry'abakinyi na cyane ko biravugwa kuri Cristiano Ronaldo, kuriko biravugwa mu migwi ya Chelsea. Umumenyereza mushasha muri Olympique de Marseille birategekanije ko agiye kuba anerekanywa kuri uno munsi n'uwitwa Christophe Galtier, ariko aravugwa mu mugwi wa Paris Saint-Germain. Ubona yuko ni Chelsea gushika kuri uno munsi bakirindiriye inyishu iva kwa Rafinha
naho uyo mukinyi yifuza kwerekeza mu mugwa FC Barcelona. N'abakinyi babiri ku munsi w'ejo banasinye Chelsea mu mugwa FC Barcelona. Aritezwe gusinywa amasezerano y'uwitwa Gavi. Ni Vinicius Junior mu mugwa Real de Madrid. Abandanya akora imyimenyerezo mu kwitegurira none avuga nti ihiganwa rishasha mu mugwa Real de Madrid bagiye kuba banatangura. Hariho byinshi biko biravugwa imesa side cyane neza na neza mu gisagara ca Birmingham. Unabona yuko ni mu mugwi wa Aston Villa babandanya biyubaka neza. Nuno Espirito uyu numenyereza wa kera w'umugwi Wolverhampton yaciye mu mugwi wa Tottenham Hotspur azayamaze kuba anashira ko amasezerano mu mugwi wa Al Ittihad hariya mu bihugu by'Abarabu azomushikana mu 2024. Ni FC Barcelona bifuza kugumya uwitwa Frenkie de Jong. Manchester United nawe nyene bakifuza uno musore, ariko bikanavugwa yuko bivanye n'ikibazo cy'umushahara Manchester United bo bafise none avuga nti ibice binini byo gushobora kuba banazana uno musore Old Trafford. Lisandro Martinez n'umugwa Arsenal n'umugwa Manchester United babandanya baraba yuko bashobora kuba naronga uno munya Argentine none avuga nti ku ruhande rw'umutima wa defense mu mugwa wa Manchester United cyangwa Arsenal. Aho ni nyuma ya Manchester United bashoboye kuba banatanga ku munsi w'ejo miliyoni 37. Ubona yuko mu minsi heza umugwa wa Arsenal bari bashize ku miliyoni 35. Mbega biza guherera he? Bisaba byose ko gumiza kuri 94 n'ibici 9. Byumvikana neza ko ari inkuru yo mu muji ni Black FM. Ari byinshi biriko biravugwa muri ya migwi mukunda. Burnley mu mugwi wa Newcastle United, mu mugwi wa Paris Saint-Germain, mu mugwi wa Bayern de Munich, mu mugwi wa Olympique de Marseille, mu mugwi wa Everton. Unabona yuko no mu mugwi wa Tottenham ubona ko n'uwitwa Antonio Conte abandanya yiyubaka neza. Akumbure byinshi turaza kuba tunabinjiramo mu busesanguzi bwimbitse mu rugendo rw'amasaha 3. Byumvikana neza ni guhera igihe cy'isaha 4 gushika igihe cy'isaha 7 zuzuye neza. Ndana kubwira yuko ni Black FM babandanya bakugezaho ibyo wowe ukeneye ku nshuro ya mbere kubumviki ururimi rw'Iswahili none avuga nti ku munsi wa Mungu igihe cy'isaha 10 kugeza igihe cy'isaha 11. Byumvikana neza ko ari isaha imwe. Ni Black Sunday Sport mu rurimi rw'Iswahili zoba igiye kuba yumvikana kuri 94 n'ibici 9 ku nshuro yiwe ya mbere. Binasaba yuko ku munsi wa Mungu ko basanzwe bivugira ururimi rw'Igiswahili nabo bakurikirana amakuru y'inkino. Nababwiye neza yuko muri studio ntari jenyene, ndi kumwe n'abagize team Bingo Sport, abasaza nansanzwe nemera. Ubona yuko ku ruhande rw'iburyo ndi kumwe na Karugira Pacifique batazira Piqué. Ndakuramutse ndaguhikaze mu bwambwe 94 n'ibici 9. Mama ndakuramutse ndaguhikaze abanwanyi bose batwumviriza. Nizere ko uno munsi twajanye bishasha nkuko twama imisi yose bishasha byama bihari. Yes, bishasha byama bihari. Muhira ni Mpunda Marembe. Muhira vraiment ni Mpunda Marembe. Famille meze neza, basameze neza. Arakomeye. Neza cyane yago. Umuvyeyi. Yes, of course. Kurundi ruhande ndi kumwe n'umusaza Ebroy from Gozi, umwana wo kugasaka washaka wo mwita Ndwayo Viateur cyangwa kamwita Vivi. Ndakuramutse musaza, nizere yuko waramutse neza. Reka nanje ndakuramutse mu njiwe navyutse naraye neza, navyutse neza. Hama ndamutse Piqué hariya, ndamutse na mugenzi wanje Olivier hariya. Hama dutumirira bariko abaduteze yompi. Karibu mu kiringo cy'amasaha arenga 3. Urabona icifuzo cyabo badusavye
Yes, of uburongozi bwaragerageje kugikorera ko hama kuko tuhari ku bwabo badahari twe ntitwoba. Yes, ni inkuru yo mu muji. Yana cyane tubatumirire rero kuza guteramana natwe nk'iyi bingo sport wabateguriye. Uyo ni Ndwayo Viatel, ariko ku rundi ruhande ndafise umusore ameze neza, Pau Torres, Pablo Gavi, washaka uwo mwita Irakoze Olivier, umwana wo mu manuko bw'igihugu, neza na neza ivugizo, ni muri province ya Makamba. Ndakuramutse musaza, nizere yuko umeze neza nawe. Ya momo ndakuramutse, ndaguha ikaze nanje, ndamutsa navuga bagenzanje Pasi nga ku ruhande ndetse na Viateur turi kumwe. Team Bingo Sport muri rusange nizere yuko n'abariko baratwumviriza bamaze kuba bashira kuri 94 n'ibice 9, ubona ko twabateguriye byinshi bigiye bitandukanye aba hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane wa Burayi. Ubona ko hariko hagenda havugwa byinshi bigiye bitandukanye, rero bagumize kuri 94 n'ibice 9, ubona ko twabateguriye byinshi bigiye bitandukanye. N'urugendo birumvikana utari rugufi, n'urugendo navuga ata politique ata entertainment, ubona ko aza kuba ari sport yonyene. Rero bagumize kuri 94 n'ibice 9, ubona ko ari urugendo rugera ku masaha 3 yose, ubona ko twabateguriye ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Yes, birumvikana neza. Nuko nobwira abakunzi b'ikiganiro Bingo Sport nkuko basanzwe banabikora, imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina nido ryacu, nuko akanimero ari kakandi nyene 61 47 58 57 61 47 58 57, bisaba yuko wakura cyangwa ukarungi ku butumwa imbere yuko twinjira mu idonera kino kiganiro. Mbere ubona ko tuza kukwakira